uburongozi bwiza bw'ishirahamwe gukingira ibidukikije, guharanira amagara meza n'umutekano ku bakozi n'akazi. Imyihwezo nyamukuru yatumye ishirahamwe LSK ironswa impapuro mpamyabushobozi ku ngero zitatu arizo izo 1901, 2014 n'ibihumbi 45 kuri uyu wa mbere itariki 16 Munyonyo 2020, rizihawe n'ishirahamwe ry'Abaswisse rikurikiranira hafi uburongozi bwiza bw'amashirahamwe. Impamyabushobozi izo 1901 ikaba yerekeye ibyo gufata neza ababitura aribo bita abakiriya mu Gifaransa. 1014 nayo ikaba yerekeye gukingira ibidukikije hamwe n'1045 iraba cane gukingira abishingizi babo kuvyerekeye amagara yabo, nkuko tubisigurirwa na Teguza Raymond yaserukiye iryo shirahamwe ry'Abaswisse. Ni urukaratasi rufatanije norme zitatu. ISO 9001 ni organisation de l'entreprise, satisfaction des clients, des parties intéressées pertinentes. Hanyuma ISO 14001 donc ni protection de la nature, de l'environnement, sur l'impact de son travail. Hanyuma 45001 c'est la protection des collaborateurs sur la santé et la sécurité au travail. C'est un processus long. Yugushikanga une année de travail pour des processus, donc les normes, les objectifs, les indicateurs jusqu'à la certification. Il y a déjà des choses qui existaient en état de lieu, mais c'est la mise en commun, la traçabilité et les améliorations continues. LSK ni ishyirahamwe rero rikora ibikorwa by'inyubako rusangi nk'amabarabara, amazu y'uburaro, ibiraro, ivyerekeye umuyagankuba, gukingira ibidukikije, gukwiragiza hose amazi meza hamwe n'isuku n'isukura. Izo mpamyabushobozi rero ngo zikaba zizobatuma bongereza inguvu n'ubuhinga mu byo gukora neza ibyo bajejwe no kugera ku rwego mpuzamakungu, nk'uko vyemezwa na Sakubu Juvenal, umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe. Ni ibintu rero vyiza bizodutuma tuja ku rwego mpuzamakungu mu bijanye n'ibikorwa dukora. Aha nta nkeka bizodufasha, bazoza badukurikirana ku munsi baraba ko vya bikorwa tubikora dukurikije ya mategeko mpuzamakungu ariyo respect de la qualité, environnement, santé, sécurité. Mwomenya ko ubwo ruganda rugira kabiri mu gihugu cacu c'u Burundi ruronkejwe iyo mpamyabushobozi havuye Hotel Club du Lac Tanganyika.